umuntu wese azorota ahunganye umutekano zohonyora hamwe kwese tuvuye umutekano kuri bose saba hutu n'abatutsi ni umutekano ku murundi wari wese n'umunyamahanga wese ari mu Burundi nico kuva mu 2005 warukarije wese gwaramumoye kandi gipara wawucanye wese kwamuzimirijeko kandi mu kuzimya ntibakoresha amazi akanye bivana n'ingene ubucanye umurundi yubahwe. Ndasubiye kubakaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kwimuresha kwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye mwaramutse abane ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kwimuresha kwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero aka nakajyo keza ko kubashikiriza amakuru azindutse aravugwa ngaha mu Burundi muri ice gitondo. Amakuru yacu rero yo kuri ice gitondo turaza kuyashimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyirukira umugambwe CNDD FDD kuri ubu ngubu n'umunezero ntangere kuba abagumya banga b'umugambwe CNDD FDD bongeye kubona wari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kurabira hamwe kuva umuta uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yashika mu Burundi amakuru ariko aravugwa kuva umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yava muri Arabie aho yaragwariye nyene akaba yashitse ngaha ku kigwa c'indege ubwo nyene yahashikaga. Amakuru twahawe n'amasoko yacu yatubariye ko nta numwe mu magumya banga umugambwe CNDD FDD yoba yagiye kumwakira. Gusa amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko indongozi zo mu mugambwe CNDD FDD arizo zoba zagiye kumwakira. Ntabwo rero ngo abagumya banga bamenyeshejwe nimba uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD yoba yashitse mu Burundi. Namakuru twahawe n'amasoko yacu ngo twabibashikirije mwijoro ibi ntabwo turaza kubigaruka ko cane kuko ni inkuru twabariye mwijoro ahubwo amakuru azindutse aravugwa n'iki gitondo kubijanye nyene n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ndetse n'inyonorana mu butegetsi bwa CNDD FDD urongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD atanguje inama izindutse ngaha nyene mu Burundi aho rero inama iri buze kugaruka ngo kubijanye no kungene amagara y'uyu mugabo nyene Reveriyano Ndikuriyo yoba yari yatosekaye. Hussein Rajabu avuye mu gacerere vyose abishize hanze amabanga mu butegetsi bwa CNDD FDD aramenetse asiguye ukungene Evariste Ndayishimiye yarafise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Reveriyano Ndikuriyo kugira azoce ashaka uzomusubirira. Hussein Rajabu rero atakujya umunwa vyose abishize hanze. Evariste Ndayishimiye aciye ava mu gacerere asabye ikigongwe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD imbere y'abamenyesha amakuru nkuko amakuru mu biraba ku masanamu ndetse nkuko n'amasoko yacu nayo nyene yarahari yabidutohoreje. Turaza kurabira hamwe rero ukungene kunyonorana mu mugambwe CNDD FDD bihagaze ndetse no kugambanirana uko vyoba bimeze. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'ido nido turabire hamwe ibyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD azindutse aravuga. Hari amajambo menshi agarutse ko ni nyuma yuko rero mu butegetsi bw'u Burundi humvikanyemo ibintu bijanye no kuba nyene amoko amwe namwe yoba ariko araburabuzwa. Hari amakuru twabahaye mu minsi iheze agaruka kukungene abarundi na cane mu bwoko bw'abatutsi bo bariko baradodoberezwa. Evyo byabaye mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Mwumvishe rero ukungene umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD abigarutse ko ndetse aca ashinga intahavuga ko abarundi bose ari abarundi atamuhutu atamututsi vyose ari abanyagihugu b'u Burundi. Bishavuje rero Evariste Ndayishimiye kuko batumvikana n'uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD vyose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'ido nido mwavyumviye mu majambo Reveriyano Ndikuriyo amaze gushikiriza. Kuri ubu rero turaza kugaruka kukungene Evariste Ndayishimiye yoba avuye mu gacerere agasaba ikigongwe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ukungene yagirira amwikize amuvutse amagara yiwe. Ibi ngibi turaza kubigaruka ko ku buryo bw'ido nido. Turaza kandi kurabira hamwe nanone ku uzindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi habayemo idasotse itangazo ryihuta
muri Ntare House hasohotse itangazo ryihuta rigabisha habaye rero impinduka zikomeye mu butegetsi bw'u Burundi, nabyo turaza kubashikiriza ese n'ubutegetsi bujanye n'iki, turaza kubigaruka ko novyo ku buryo bw'idonido. Ntimujye kure y'imoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza kandi kunyarukira mu makuru ari muri abugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, tuze kunyarukira muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, turabe ukungene umutekano woba wifashe. Tubanza kurabira hamwe rero amakuru ariko aravugwa kuri ubu ngubu nuko General Makanika yaba yamaze kugandagurwa, n'amakuru twahawe n'amasoko yacu. Uyu rero akaba ari we yavugira ndetse anagwanira abanyamurenge nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu aza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Ico ndabasaba no gufyonda sabone ndapakadaje kugira muze murababambira kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri murisho ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka rero n'umunezero ntangere byo kuba tugiye kubana namwe mu makuru tugira tubashikirize ku buryo bw'idonido. Namakuru rero nubundi nkuko twari tumaze kubabarira ku ngingo nkuru ziruze gushimikirwa ko. Reka tubongere tubandanirize mu makuru yacu ku buryo bw'idonido ku makuru ariko aravugwa mu mugambwe SNDD FDD. Muri SNDD FDD kuri ubu ngubu abagunyabanga bo mugambwe SNDD FDD akanyamuneza ni kose bariko baratwenga bivanye no kungene umunyamabanga mukuru wabo ari we Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu yaba yagarutse mu gihugu ciwe c'u Burundi, nyuma yuko yaramaze igihe kinini agwariye mu bitaro ngaho mu Ubarabu. Kuri ubu rero yoba yongeye gushika mu Burundi. Kuri ubu rero nyuma y'ibimaze igihe biravugwa, havuga ko Hussein Rajabu yoba yarahawe isumu, bamwe bati yagira asubirizwe na Hussein Rajabu, abandi bati yaragambaniwe. Mwaravyumvishe mu makuru yagiye araca ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no kumbonesha kure zitandukanye. Kuri ubu rero amakuru dufise mu kiganiro ndetse n'inama Reverien Ndikuriyo agirishije mw'iki gitondo, Hussein Rajabu aciye ava mu gacerere asobanuye ukungene Evariste Ndayishimiye ari we wari wagambaniye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Reverien Ndikuriyo rero byose arabihawe, amabanga aramenetse mu butegetsi. Evariste Ndayishimiye aciye nawe ava mu gacerere asavye ikigongwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Mwitangazo rero asohoye rigira riti: nyakubahwa mushikiranga munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo, mw'izina ryawe ndetse n'iry'abagumyabanga b'umugambwe SNDD FDD, ndasaba ikigongwe bivanye no kungene n'ibyakozwe ndetse no kuba wagira uvutswe amagara yawe. Ntibizosubira kwabaye ubucanamwo hagati yacu mu butegetsi bwa SNDD FDD, ariko mbikuye ku mutima ndasaba ikigongwe abagumyabanga b'umugambwe SNDD FDD ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD ndetse n'igihugu cose muri rusange. Ndasaba imbabazi kandi ndabikuye ku mutima, ndasaba indongozi zose z'umugambwe SNDD FDD ndetse n'indongozi zose zirongora dufatanyije kurongora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo rero mu byo umukuru w'igihugu asabyemo ikigongwe mwitangazo risohotse, asaba ikigongwe umukuru w'umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Hussein Rajabu rero nyuma yuko amabanga yose ayamenye mu butegetsi, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe aciye nyine yemera gusaba ikigongwe nk'uko muvyumvishe mw'iryo tangazo nyine risohowe mu butegetsi bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aciye ava mu gacerere asavye ikigongwe. Mu yandi makuru rero tubandanyije n'ubundi mu makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, amakuru dufise nuko ho hamaze kuba impinduka zikomeye muri leta y'u Burundi nk'uko amakuru abidushikirije ariko arabigaruka ko. Innocent Girukwishatse bivuga ko yaraye akuwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mabanga yo kurongora ikigo Sopebu, agira akwize amezi 11 muri ico nyene kibanza, asubirizwa na Samuel Ndayisange, umuyobozi mushasha w'ico kigo kijejwe ivy'ibitoro mu Burundi, yaciye agenwa mu rwego shingwantwaro rwa Sotrevo Mining Company Limited, ryashira hamwe ricukura ubutare bw'imurehe mu Kirundo. Ikigo Sepedu kikaba kirifisemwo umutahe.
Ni itangazo rero nyene risohowe n'umukuru w'igihugu ndetse uyu nyene Innocent Girukwishaka akaba rero asubirijwe na Ndayisenga Samuel nkuko mubibonye nyene kuri iri tangazo risohowe n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Reka rero dusozerere amakuru kubiriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe intambara ibandanya gufata indi ntera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari nako abanyagihugu ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babandanya bahungira mu gihugu utacu c'u Burundi. Amakuru twahawe n'amasoko yacu muri iki gitondo kuri ubu ngubu nuko General Makanika yoba kuri ubu ngubu atakiri muzima, yoba aryamiye akaboko k'abagabo. Amakuru twahawe n'amasoko yacu nuko indege z'intambara zoba arizo zamurashe. Uyu rero akaba yagwanira abanyamurenge bo muri Kivu y'ubumanuko. Kuri ubu rero nishavu ntangere ku banyamurenge kuko indi babandanya aniwe yabagwanira. Igihari nuko kuri ubu abakurikirana hafi y'urugamba rubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abahinga mu vya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini bariko baragaruka kukungene abanyamurenge bo bagiye kubaho muri ubu buzima mu gihe badafite General Makanika ari we wabafashaga guharanira uburenganzira bwabo muri Kivu y'ubumanuko. Mu gihe rero intambara ibandanya abanyamurenge batari bake bamaze guhungira mu gihugu utacu c'u Burundi. Gusa amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko bose baciye basubizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi ibagiriza ko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo iyo urongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu rero General Makanika akaba yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo. Ayo ni makuru twari dufise muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwibabanye rero namwe cuti bajyango twabanaga mu makuru y'ibiganiro twabashikirizaga kwimurisha kwa mukunda cyane ya Isange TV. Reka amakuru yacu yo muri iki gitondo tuyasozerere ngaha, turaza gusubira mu makuru yacu akurikira. Reka rero tuyasozerere ngaha, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubana namwe.